DFTV Tunda Juhudi. Reka tubahe ikaze wakunze ibiganiro bica kuri DFTV 257 akaba ari DFTV Sports nkuko mumenyereye muri studio mukaba muri kumwe na Yatrio yanyu mumenyereye kuri micro ni Jenga Hamauridi Toy kumwe n'abagenzi banje Presanti Tony Ezidras. Reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze muri DFTV Sports. Turaramukije abakunzi bose ba DFTV hamwe n'abakunzi ba DFTV Sport. Nawe umeze neza ga Mauridi? Nanje ni sawa ndashimye. Ico nasaba abakunzi ba DFTV Sport nuko mubandanye mudukurikirana cyane mu kutubwira ivyo mukeneye kugira tubandanye tubibashikiraza okay kubwira. Uno munsi mu makuru tuza kuganira muri DFTV Sport turaza kurabira hamwe ngaha mu Burundi ama transfer arabandanya ariko aravugwa muri kino gihe tumuzi ko ama championnat menshi yahagaze. Turaganira ku ma transfer y'abasore basanzwe bakina mu biserukira gihugu intambo mu rugamba. Ku mugabane burayi niho turaza kurabira hamwe ama championnat atandukanye ariko arabandanya muri ino ndwara yabaye no muri indi kurikira ama championnat arabandanya. Ivyo n'ibindi byinshi tutababwiye ni mu kanya sase turabaye ikaze. DFTV Tunda Juhudi. Reka no makuru yacu tuyahere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho tugiye kurabira hamwe ama transfer y'abasore babiri basanzwe bakina mu biserukira gihugu b'u Burundi harimo Ngando Omar na Abed Bigirimana barayi basinye mu mugwi wa Kiyovu Sport yo mu Rwanda. Iyi nkuru ya tambwe ya Ngando Omar na Abed Bigirimana zo kusinya muri Kiyovu Sport bazakiriye gute? Imwe muri izo ntiyantangaje ariko muri imwe muri izo kandi yantangaje. Abedi ntivyantangaje kubera uravye ngene ariko aritwara mu mugwi wa Rukinzo. Ni ibintu byiza cyane urabona ko n'imigwi myinshi yari kiramurondera. Yo kubona Kiyovu yamurondeye hanyuma akayemerera kuzoyisinyira bisigura yuko yabonye ko ari akarusho kurusha muri Rukinzo haba ku gice ca sport hakaba no mu gice ngira ngo c'uburyo kubera ko n'abakinyi nabo barisumamwe. Ariko ivyantangaje ni Ngando Omar umukinyi yakiniye intamba mu rugamba tuzi yakiniye za APR kandi yahora yakina mu bihugu byo hanze mu bihugu by'abarabu ariko akabagarutse gukinira mu Rwanda muri Kiyovu ni ibintu bisa n'ivyantangaje ariko nawe kubona afise umugwi navyo ni vyiza. Gerageje kukunganira nyene ngaho kuri Abel wavuze ku gice c'uburyo nkuko nk'amakuru menshi dukesha abagenzi bacu bakorera mu gihugu cy'u Rwanda nuko umukinyi umwe yo bahawe miliyoni 10 z'amafaranga y'amanyarwanda kugira ngo ashobore gusinya kontra y'imyaka 2. Santi Ngando Omar twaramubonye imbere yuko Burundi buja muri CAN forme yari afise kubuno musi dusuye kumubona agiye gukina nk'umugwi nka AS Kigali twavuga ko ari gusubira inyuma. Ibi bintu vyo biva kuki? Ahubwo ndagarutse ati nkuko agiye gukina muri Kiyovu Sport novuga nk'umukinyi Ngando Omar ugerageje kuraba umukinyi ashoboye gukina CAN kandi tukabona ko yigenza neza. Inyuma ya CAN twari twizigiye yuko abakinyi bakinira umugiseruko wa gihugu b'u Burundi ko tuzobabona bagiye mu bindi bihugu kuko bariko barabwa n'abantu benshi birumvikana novuga ariko mu gihe yarabuze umugwi akinira muri kino gihe birumvikana cyaronka umugwi wa Kiyovu Sport ko kinira mu gukomeye mu Rwanda nkuko yagerageje kubishikiriza twarabonye yuko avuga no umugwi ufise amateka n'ivyo n'umugwi ufise amateka inyuma ya APR cyane ya Sport kandi turiko turaraba no mugwi uri kuragura abakinyi bakomeye kugeza ubu novuga ati turiteze byinshi ku mugwi wa Kiyovu. Ngarutse kuri Abedi naho novuga ati turabimenyereye novuga nta gitangaza kirimo kuko abakinyi benshi batwaragiye turababona benshi cyane bava mu Burundi bagenda muri Kiyovu gusa we no mwifuriza kuzoshika kure akava mu Rwanda mbera niyo myaka 2 sinifuza ko yoyiheza cyangwa akaca aronka umugwi wo mu mahanga ku buryo tuzomona nk'umukinyi akomeye cyane mu gihe dusanzwe tubona equipe nationale ubu ubura abakinyi novuga bajejwe gusatira novuga tuvyizigire n'abariko barasatira novuga barakuze katwizigira umwana kiri muto ko afise kazoza kenshi imbere. Uyu musore Abed Bigirimana asanzwe akinira umukinyi w'umugwi wa Rukinzo wararavye championnat waramukurikiranye imigwi myinshi yarekera murondera niki twokwitega mu no musore mu myaka igiye gukurikira na cyane mu mugwi serukira gihugu. Hari ikintu kimwe gikunda kwicira abakinyi cyane kugira itama rirenze kwishira umupira muremure imbere no kuvuga kubona ko ushitse ku bintu utarabishikako. Rero je no vuga nkamwe
ko ateye intambwe akaja mu kindi gihugu mu Rwanda agiye gukina ari umu professionnel nkuko yahora bikora rero ni focusinge cyane kuri travail akore cyane kugira ngo muri uwo mugwi aronke ikibanza akine turana ngene Kiyovu igumigura abakinyi ni yiteho rero arabe ngene yoronka ikibanza cambe ico ni cambe amaze kuba atangura muri uwo mugwi ntazobura yindi migwi imushima ikina za Ligue des Champions hanyuma amaze gukina ama Ligue des Champions muri Afrika izoba ari intambwe ikomeye mbere bizoshobora no kuza kudufasha umugwi w'intamba mu rugamba nkuko Santi yabivuze tugarutse gatonya kuri iki kibazo ca Ngandomari waruheje gushikiriza yuko yoba yarasubiye inyuma kandi turabona singa Ngandomari gusa yagarutse mu Rwanda mu bakinyi bari basanzwe bagiye gukina mu gihugu ca Egypt bakinira kandi bakinira Burundi harimo na Chabalala hakabamo Mustafa Francis Njali iri subira inyuma ry'aba bakinyi na cyane basubira mu Rwanda bavuye mu bihugu bahora bakinamo byo barifatiye kuki byo bajyavuye kuki na kare twabona ko imbere ya kane yuko abari abantu twitega yuko ama equipe menshi ashobora kubarondera ndavuga ntitwo bivuga mu buryo bwo gusubira inyuma cyane gerageje kubivuga kuko twarabonye n'abakinyi barakinye mu twovuga ngo abakinyi ntamba mu rugamba bakinye nabi kandi twarabona ko hari abatangura bagahere basanzwe bakina mu Rwanda kandi tukabona ko bigenza neza novuga mu Rwanda novuga championnat imeze neza irimo uburyo kandi irabafasha kubandanya bashiramo ingufu barashobora kubandanya bigenza neza bakaronka n'indi migwi kandi cyanke bagakinira no mu giseruko yagiye go Burundi mu gihe basanzwe bakina mu Rwanda sinovuga ngo no gusubira inyuma cyane na cyane muri kino gihe tubona yuko hafi muri Afrika yose atama championnat yabandanije kandi dusanzwe tumenyera abakinyi mu Burundi ko bakina muri Afrika bakinira ngaha muri Afrika novuga nakajyo keza ko kubandanya kwishira kuri niveau twari dusanzwe tubamenyereye cyanke bakarenza nka DFTV Sport reka tubipfuriza amahirwe masanga Ndomari hamwe n'uyu mukira kiri mutonya Abel umugwi mushasha wabo bagiye gukina mu wa Kiyovu Sport twizera yuko bagiye kwiga hari ico bazoza gufasha mu mugwi serukira gihugu cyane ko ariho tuba tubakeneye reka mu kanya sase tugaruka tubandanya ku makuru atandukanye reka ravuga ku mugabane w'Uburaya ama-championnat atandukanye n'amatransfer amwe ariko arahavuga tunyarukire ku mugabane w'Uburaya tugiye kurabira hamwe ama-championnat atandukanye zarabaye championnat Espagne yari yabandanyije Jo Santi sinzi ko twibutse ukuntu match zabaye zagenze no garuka ku rukino abantu bari barindiranye rushika kwa FC Barcelona mu Leganes turamenye n'umugwi wa nyuma ariko novuga tugerageje kuraba umugwi wa FC Barcelona ibitsindo watsinze mu rukino rw'abahuje na Mallorca ibitsindo 4-0 ku munsi weje bakaba batsinze umugwi wa Leganes ibitsindo 2 umugwi wa nyuma novuga nta gitangaza kirimo turabimenyereye ahubwo gusa mu gurwo rukino novuga ibintu tugerageje kuraba twagerageje twovuga nk'inkuru novuga nk'umukinyi Griezmann aho tubona muri kino gihe dusanzwe tubona tigenza neza kera tumenyeye kuri 29e journée twari tumenyeye Griezmann afise nk'ibitsindo 20 ariko bafise ibitsindo 8 novuga nico kintu twovuga twokoramo muri zinkino zibiri ziherutse za FC Barcelona nk'inkuru nk'ibintu bitangaje turiko turabona rukino rw'abahuje aho twabonye Griezmann yasohotse menga ameze nk'utaryohewe cyaragerageza gukina urukino rwose ariko tukabona yuko atakintu kinini yashitse ko n'igitsinda yari yatsinze cyari mwoshe novuga nico kimeze nk'inkuru gusa ariko kandi twovuga ku mwana kiri muto Ansu Fati umwana ariko aravugwa cyane ariko aravugwa nka Golden Boy ariko aravugwa mu bashobora guhatanira kagashibwe gahabwa umwana yigenjeje neza mu mwaka hariko aragahatanira na ba Haaland na ba Eric Haaland ni umwana ameze neza kandi ni umwana ubona afise kazoza na cyane ko ibinyamakuru byari bimaze iminsi biriko biravuga ko na Manchester United yagerageje kumurondera kanamutaga k'imiliyoni 80 ivyo birumvikana yuko ujya mu kinyi koko arafise kazoza rero twovuga yuko batamwuntagije cyane bakaza baramuha inkino nkenke nkuko bamaze iminsi babigira bizogira ico bimufashije cyane twabibutsa abakunzi ba DFTV Sport yuko muri urwo rukino nyene rwa FC Barcelona bashoboye gutsindira umugwi wa FC Barcelona ari Ansu Fati umusore akiri mutonya w'imyaka 17 hamwe na Lionel Messi akaba ari bashoboye gutsindira umugwi wa FC Barcelona turukiri ngaho nyene mu gihugu ca Espagne ugerageje kuraba zibaye inkino zibiri bakinye nyuma yo kugaruka kwigihe kinini bari bamaze iminsi badakina ugerageje kuraba championnat kuri zinkino zabaye nikihe kintu mwabonye kuri aya ma equipe na cyane kuri aya ma equipe akomeye ikintu ca mbere notangura kuvuga notangura
UEFA kuyishimira cyane kubona yaratunganije ivyuko haba remplacement 5 uko icambere kiri muri zino nkino nabonye hagati y'aba Real irikirakina y'aba Barca irikirakina y'aba yindi migwi irikirakina bararuha cyane novuga ko bifatira kuri ico kiringo bari bamaze batariko baritegura mu buryo buhagije batiteguye mu buryo buhagije umwe wese agirira ama exercice muhira rero biraboneka ko imvune nazo zizoba nyinshi ra ama remplacement 5 arabakeneye urabona nk'ubu De Jong yaravunitse urabona ku ruhande rwa Real Hazard nawe ne yasohotse umengo ntameze neza birumvikana ko iyo migwi nahirikirakina mu buryo bwiza ariko ikintu cyo kuruha ico kintu ca rythme kugira bazogarukane rythme ya rythme nyene bariko muri iyo misi heze urabona ko atari yayi cyo garuka ko na cyane kwimigwi tuvuge ikomeye irikirahiganirwa gutwara champion no vuga yuko tugerageje kuraba ndabona yuko umenga iyi migwi ikomeye izokwigenza neza kubera hariho ukuntu abafana bahora bafasha tuvuge nk'ijya migwi yo hasi bakayifasha mu gihe bari wawe ugasanga nk'umugore ushoboye gutsinda hakiri kare umugwi mutoyi utsinze hakiri kare abafana babo bakagerageza kubafasha mu gihe wasanga nyambarire yari gomboye ku munota wa nyuma ariko ubu novuga umwe akina wa mupira wiwe na cyane atamuntu hagaze ko atamufana ibiki novuga rero bizofasha izi ekipe zikomeye zisanzwe zifite n'abakinyi bakomeye gukina wa mupira wabo atakindi kintu barinze kuraba ari wa mupira wabo uri mu magoro novuga ku bantu bazi bafise effective nziza bazoshobora kwigenza neza hano kiri mu gatonya kuri cyo ariko ravuga c'abafana iyi system bazanye yo gushiramwe amajwi kuri stade ukacumenga n'abafana baba bahari yo ntishobora kubafasha ama ekipe mato ariko ravuga oya novuga nta kintu kinini nashobora kubafasha kubera iyo umuntu sico kimwe n'andi majwi y'abandi bantu avuye hari iyo wumva umuntu mugenzawe urashobora no kuba uri kurakina ugasanga madame wawe yaje gukora ariko twovuga ko nko muri La Liga ho baragerageje cyane kuravye nko mu bindi bihugu byo biba byambaye ubusa nko mu Budagu usanga itere igaragara ariko muri Espagne uri kuraraba match urumva ko hariho nakaruru na gakeye novuga rero yuko iyo migwi nayo nyene nibandanye nigana kuko iyo migwi ikomeye nivyo irikira mugabo nayo nka Real Madrid na Barcelona ubwa mbere na mbere ziko ziri focusinga cyane kuri La Liga sinzi ko ari cyo ubona hajya bariko barakina twebwe tubona nko kumenga n'abafana ariko bobo babona stade bigaragara hari ukuntu bashiramo ama image ukamenga twe turiko tubona nk'abafana nk'indora ariko bobo baba bari ku kibuga nta nakimwe baba bariko barumva gusa novuga biraterera mu gihugu uri kurakina ubona ko hari umuntu yaje gushigikira ariko usanga nk'ubuye Zidane yari karakina urukino rw'amajana 2 muri Real Madrid ariko nta muryango we yarabona hajya biraryoshe gukina ubona ko hari umuntu yaje gushigikira hari inyuma y'ubuzima bundi buntu usanga bukenewe bakubwiye ko bagiye gukoraba umva urashiramo ingufu cyo kimwe nkuko ubuzi yuko ari muhira ariko usanga aryamye atari karakoraba novuga bizofasha umuntu gukina wa mupira wiwiwe tugarutse gatonya kuri course ya championnat ya Real na Barca twavuga ko turabona ko igikombe kugeza uno munsi nta uramenya ngo kizoja he kuri course ya championnat ho bimeze gute ugereje kuraba ukuntu Real forme yagarukanye na Barca forme ifise kugeza uno munsi tugerageje kuraba nka FC Barcelona ana kugeza uri imbere amanota 5 Real Madrid ariko tugerageje kuraba urukino Real Madrid yakinye twarabonye ingufu zidasanzwe aho ubona ibitsindo bitatu mu rukino muri premier mita ni kuvuga mu hamwe ni ibitsindo byinshi biboneka turashobora kuvuga yuko hakiri kare ntitwovuga ngo umugwi zotwara igikombe none cyane no gihe tubona FC Barcelona urukino kirikizihora na Sevilla n'umugwi wa gatatu aho tubona dushobora kubona ibintu bihindutse kandi Barcelona imbere amanota 2 mu gihe Real izo bitsinze urukino ejo bazohora na France imbere amanota 2 ereri imwe gusa Real Madrid irayifata Real Madrid ntandi hantu yizigiye igikombe atari La Liga na Zidane yaravyivugiye ubwiwe ko bashashaye cyane gutwara La Liga kubera ko batagiriwe amahirwe ngo bakuremwe Man City muri Ligue des Champions ubwayo buzoba buheze na Barca nuko ntibiteze kuca bagenda kwa Naples ngo Naples ngwiciza ngo bace bayikuramwe aho nyene bazotegerezwa gukina kandi barazi ko urukino rukomeye rero La Liga novuga ko ari ahantu baciteze amahirwe urabona ko Barca irikiragenda itsinda yenurira Real nayo ikacitsinda ikacisubira kuri ryanota ryayo rimwe novuga ko hariho course ikomeye cyane kandi ugirageje kuraba abakinyi bariko baratsindira Real nko ku rukino ruheze urabona ko atanu mwataka numwe yarimo bisigura iki bariko bakina je iri collectif kugira ngo barabe ko niyo La Liga boyitwara rero twovuga yuko iyo course irakomeye novuga ko ariyo championnat isigayemwo course ikomeye niyo mu Butaliyano ariko La Liga yoyo birarenze
ukivuga vy'amashampiyona kaca dusimbira mu gihugu c'Ubudagi kuva mu 2012 sezo ya 2012 na 13 umugwi wa Bayern ukaba warayotsinda utwaye igikombe incuro 8 wikurikiranye. Iki kintu coco twokivuga gute? Ya shampiyona yigize yayo ntibitangaje Bayern n'umugwi bwa mbere ukomeye hari nta wundi mugwi numwe ugerageza kwiyubaka nkawo kandi n'umugwi wamye uhicizere abadagi numugwi kandi uretse Dortmund igerageza ikaza mugabo bikayinanira ku kanyuma raba uburyo Bayern ishirayo ugerageje kuraba uburyo Bayern ishirayo n'uburyo iyindi migwi ishira mu n'indi migwi amahera ishira mu migwi yayo urabona ko hari itandukaniro rikomeye iryo tandukaniro rero rikomeye niryo rituma itwara igikombe kimwe bibiri gushika ku 18 birumvikana umugenzi wanje abigarutse ko uburyo ni ikintu cya mbere gituma umugwi ukomeye kiri mu bintu vya mbere bituma umugwi ukomeye ugerageje kuraba nkuko wari ubivuze ego vyarashyitse nko muri France ukabona yuko Monaco ije igatwara igikombe abantu bikabatangaza ariko ugerageje kuraba Monaco yari isanzwe ifite abakinyi bakomeye ariko na Paris Saint-Germain ifite abakinyi bakomeye novuga mu Budagi tuzoguma tubona Bayern itwara ibikombe turabimenya no mu mwaka uzirashobora kubitwa ahubwo novuga no mwaka yari yasubiye inyuma nkuko wabonye bagerageje guhindura abamenyereza kera bayitwara bageze kuri 30e jour kera no kuri 25e wasanga bamaze kugitwara igikombe ntibitangaje ugerageje kuraba uko kuntu batanguye saison nawe mu nyuma bagahindura umukoca biraboneka yuko bagifise inyota bagishaka n'ibindi bashaka gushikako mu kwitegura ntibitangaje Bayern no mu ahubwo Bayern tumenyereye itwara n'ibikombe byose ugasanga yatwaye na Champions League n'ibikombe byose byo muri Allemagne dusemeye mu gihugu c'Ubwongereza naho shampiyona yaho nayo irabandanya muri ino ndwi ku munsi w'ejo mbere hariho n'inkino Tony sinzi ko twibutse inkino zihari ku munsi w'ejo no munsi aho umugwi wa Arsenal uja gukina n'umugwi wa Man City ni Arsenal ija gutemberera Man City Etihad ariko kandi na Sheffield iraja gukina na Aston Villa saa 3:15 turiteze urukino rukomeye tubone Arteta na papa wiwe mu bumenyereza ingene bitwara turabe ingene bigenda Santi Arsenal na Man City saa 3:15 ugerageje kuraba urukino ni timu zimaze imisi tutazibona mu kibuga amakuru ari muri izi timu na yaheze ziteguye gute novuga ukwitegura kwa Arsenal kuri Man City muri no myaka ishika kuri 2 cyangwa 3 novuga turabimenyereye n'ivya bindi nyene kiretse muri kahise niho ubona Arsenal sanki yatsinze cyane Man City ko cyane ariko muri no myaka tubona Guardiola amaze kuza nta gitangaza kirimo ibitsindo 3 ku busa uri Arsenal iri muhira ntibitangaje gusa ariko twovuga kuri no munsi turashobora kubona tubonye ihinduka ry'urukino n'ibyo dutangaza kuko Arteta no asanzwe amenyereye Guardiola turabimenyera aramuzi nka match ya Real Emery wasanga hariho byinshi Guardiola atamuzi ariko Arteta aramuzi ko byinshi kandi abakinyi novuga uko bose bari en forme ugerageje kuraba ariko Man City gerageje gutsinda novuga nta bitangaza kuko ho mu nkino zine z'abahuje novuga Man City ifite ibitsindo 12 ku bitsindo bishika kuri 3 bya Arsenal ariko umva nibitangaje cyane Man City naho yo bitsinda ibitsindo byane ubona byanenze 2 cyangwa 3 nta gitangaza kirimo kuri rero no munsi intsinzi urayihaye Man City oya nta ntsinzi no yiha gusa urashobora aho iskoro yose iza kuvamo kiretse Arsenal itsinze ibitsindo bishika kuri 3-4 novuga niho cyo bigitangaza n'ahandi gutsinda kwa Man City nta gitangaza kiri ico twovuga morale muri ayo ma equipe iratandukanye Man City iriteze ibihano bishobora kuva muri UEFA byo kubakura muri Ligue des Champions imyaka 2 ariko Arsenal yo suko Arsenal iri kirarondera ngene yoshika nko muri Europa League nk'akarorero urumva ko morale ziratandukanye cyangwa muri Champions League bishobotse rero biboneka yuko ugo rugamba Arsenal novuga kwiji ifise inguvu nyinshi na cyane ko Guardiola yagerageje kubivuga koko mu Bwongereza kuzobandanya bungikanye inkino bizotuma ibintu bitagenda neza reka rero twitegura urukino reka umunsi tukarubona no munsi tuzogira ico tubwiye abakunzi ba DF kuri wowe none nka ugerageje kuraba izi timu zibiri intsinzi wowe hando no munsi je ndavuga 2-1 kuri Arsenal reka dushimira abakunzi ba DFTV Sport muandanya mutwereka ko turi kumwe na cyane mu gukora subscribe kuri channel yacu ya DFTV Sport DFTV 257 mukaba mwari kumwe natwe turabashikiriza amakuru y'inkino reka ndabashimire basore twabanye no munsi murakoze cyane no shimiro mu wadukurikiranye muri kino kiganiro ariko no gusa wadukurikiranye kubandanya udukurikirana cyane mu gusiga iciyumviro cyawe
kuko ubu tugiye kuza turabashikiriza amakuru menshi ashoboka n'ibindi bintu byinshi mwifuza na cyane cyane mu makuru yo hanze n'amakuru yo ngaha mu Burundi no muri Afrika. Logic Jamari yari kuri kamera nawene turagushimiye cyane msaza. Mwakoze cyane namwe mwadukurikiranye. Ciao. DDF TV. Tunda Juhudi.